Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda ahazwa mukama. Muri irya minsi Yezu yabariye ishengero ry'abayahudi ati nuko inda yabariye mu bana b'abantu nta numwe asumba Yohani Batista, ariko mu bari mu bwami bw'ijuru umuto muri bo aramuruta. Kuva mu minsi ya Yohani Batista gushika ubu ubwami bw'ijuru bushikirwa n'ukomeye, kandi inshigwa rimenetse nizo zibutsindira. Kukaba nkako abahanuzi bose n'amateka ya kera vyagarukiye kuri Yohani Batista. Nimwe bamushaka kuvyumva, Eliya yabwirizwa kuza niwe, uri n'amatwi niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari muri bwa buhanuzi bwa Isaya twita Isaya wa kabiri. Muri ca gice ca kabiri c'ubuhanuzi bwa Isaya, igice tuzi yuko kirimwo ubuhanuzi bwerekeye igihugu c'Imana kiri hariya i Babiloni. Twarabonye yuko muri ico gihe kuvaho abanyisirayeli batanguye gusa n'abihebura, baremerewe, bakaranzwe n'amagume yo gutwarwa kw'imbohe hari i Babiloni, baremerewe no gucunwa bufuni na buhoro. Bamwe mbere bagakuraho bihebura. Twarumvise ejo ingene Imana igaruka ikababwira ingene ihora yumva ingene bayidogera, bagira bati ivyaca Imana ntivyitayeho. Mbere hakagira niyo bagira bati dukuri ikizigizigi cyose ku Mana, Imana yacu ntidushoboreye. Imana za Babiloni zaratsinze Imana yawe. Bamwe bakagomba mbere no gutangura gucikira ugusenga ibigirwamana vy'abapagani byo hari i Babiloni, ibigirwamana vy'izuba, ibigirwamana vy'ibinyenyeri, ivyo vyogajuru byose tubonaho mu kirere. Bakabona umenga nibimungu, bakagomba kubisenga uko babona abanyababiloni babigira, kuko bagira bati Imana zabo zaratsinze Imana yacu, none mushaka tugire gute? Cagira bati reka twiyentegere, reka tubeho nk'abandi, umwiheburo nuko uza. Bose niko bagira. Bose ubu ugiye gusaba service akubwira ati urancorera, ako kajama ngo urancorera. Bose ugiye kugira ikintu, bose umenga twuzuye ubunyoni, ububeshi, amacenga, kugerageza kubaho ko bishoboka kose, utabeshe nasubira umwana, nta kundi. Nivyo bigirwamana vy'uyu munsi. Reka natwe tugire nk'uko tube turabayeho. We pati ivyo bintu uvugaho mu radio ntibishoboka, erigaho hanze biragoye. Niko biragoye, ariko hagahigwa ubandanya yizigira umukama, kuko ngo igihe kibi kirahera, ngo ariko igihe mu kibi ibyo bintu biragoye. Umenga urashitse ku bintu, kandi umenga wabaye umuhinga, wabitoye, wabaye umuntu koko wo mu gihe ciwe, azi kuhabona, azi kubaho naho abandi bageseye. Gaca wibaza yuko rero wahabonye, wabitoye gose, muga ntumenye yuko hari ikintu cinjiye, wacinjije mugabo kugikurayo wewe ubwawe ntavyo gishobora. Imana itaje ntavyo gishobora. Winjije ikintu, kucinjiza biroroshe, ariko kugikurayo biragoye gose. Kandi ico waruhahamiye igihe winjiza ico kintu kiraheranye n'uyo mwanya kimara, ariko ico winjije kirabandanya, kiraguherekeza gushika ku mugoroba w'ubuzima bwawe. Kiretse ni wacutse agatima ukagira uti umwe musa ashobora kukindutsa nkagikira, ndagiye ndasubiye kwishira mu minwe yiwe akakikuvura. Ahandi ho nuko ubuzima butugora, butunanira, bukatunaniza, hanyuma ugasanga natwe tugiye gucikira ibigirwamana
vyiyumenga turangariye iki gihe iyo turonderera ubuhigwe ariko Imana itariyo, mbere tukanayihenda tukaboneka nk'abari mu vyayo kugira ngo twiremeshe, mugabo vy'ukuri tutagomba kugendera ku ngingo yayo. Ico gihe rero bari bageze ngaho, hariho bamwe bagerageza kwigumya, bamwe umukama yita ngo agasigarira, bakagerageza kwibako, bakagerageza kuja hamwe bakaremeshanya n'ubare abantu igihugu kigihagazeko. Abo bana Imana ibahezagire. Ntidukunze kubashira ku marezo, ntidukunze kubavuga tukavuganga mbere y'abantu usanga umenga baradusamaza, sabantu umenga bariko baratera ingoga nshasha z'ikintu ciza, ikintu gitunganye, ugasanga ahubwo umenga tuvuganga abantu umenga baradusamaza gusa. Abo bantu bariho nibo igihugu gihagararako, nibo mugisha ugaruka iwacu w'Imana, bagaheza bakabura ufatira Imana ifatirako kugira ngo dusubire twugururirwe igihe ciza. Abo bariho ni bake ariko ni beza mu mutima, Imana irababona. Abo rero baratuma Imana ironka ahantu hinjirana ikagaruka iwacu, baragahezagirwa n'Imana. Abo bantu bagerageza kwigumya ntibace bashoka bagira uko abandi bagira, rimwe bikabaruhisha, bakabatera ingorane ku buzi, bakabashira ibiti mu maguru, bakabazibiranya, bakabatera ubwoba, ariko bagumye umutima. Burya Imana irazi kubona kure, irazi kubona kure, kandi hageze irazungurukisha ibintu, abo bantu tukabakenera. Waheza kwiba muri leta ugacurondera umuntu yakubikira nk'uyo, waheza kugira nabi ukarondera yuko ariwe aza kukwegeraniriza ibintu, abo bantu barahambaye. Umukama akabona yuko igihugu ciwe kigeze ahantu gisa n'icihebuye, gushikaho babona yuko umenga bameze ngo nk'udusiba, des vermisseaux. Iryo jambo rirakomeye. Hamwe umuntu ashika akabona ati none ngaje nishoboye iki? Ukaraba nk'akagahugu kacu muri ibi bintu vya strategie geopolitique hagati y'ibihugu vy'amahanga bikomeye, umenga nta ngingo dushobora gufata yiwacu ngo itugenge, kabona umenga turubusa. Nawe hari gigishika mu bintu mu bibazo by'ubuzima ukamenga urubusa, mugabo uyu munsi ijambo ry'Imana yaraje rigira riti humura, ndagutabara, ndagutabara. Naho uwomenga byose birasenyutse, umukama aracahangamye. Aracahangamye. Ushobora kubona umenga n'ubuzima bwanse n'ibinabiriya byose bigoranye, ushobora kuba mbere umenga ni n'igicumuro muri ko muragwana, kanigana naco kumenga cara kugiza ubusa. Ndibuka umuntu ari hano turiko turaganira, nkamuha impanuro, akandaba mu maso akambwira ati Pati, ivyo byose barabimpanuye kandi numva biryoshe. Ndumva biryoshe, ndumva ndabishaka na jewe, turiko muga ngeze aho hanze sinzi ngena amafira ncikana, vyose bikananira. Gushikaho ubona umuntu w'umugabo akomeye arira, ukabona rero kurira kwiwe n'amosozi asigaye asohoka hanze natemba aja mu nda. Umukama arateba arabona ati uyu muntu wanje ararushe. Hageze umukama aramutabara, kandi n'ubu aracahagaze. Bene gutabagwa nk'uko niko kuryoshe. Kubona ingene Imana ikoko y'ahantu aho ikibano cyose cari carataye kuyarara ikagira kiti naca kivamo. Ndahimbagwa gose iyo mpuye n'abantu nk'abo, kabona umuntu yaranyoye urumogi ubwiso bugira butunuke hamwe yo kwasamura gose zone injisho riva muri tarukirari. Kazubona umunsi urizina Imana iramutabaye, ntituza Imana ibicisha kugagasabisho kuyica nkuriya, kubw'imbabazi z'Imana kugagasabisho kumuvya wacu Bikira Maria, yamariko aradutabariza
umukama akamugarukira. Ushobora kuba ugeze ahantu umenga ibintu byose byakurekuye nawe wenyine ukishisha ugasigara wumva umenga uti none imbere y'ibi bintu ubuzima bwanje nta siguro bugifise, simbona iyo buva niyo buja, jewe ndacyashobora kuronka iteka. Mugabo aho niho umukama aza akigaragaza ngo mbere ngo aho amagara make icyaha ciraye ngo niho ubuntu inema y'Imana byarushirijeho kwigaragaza ku muntu agumye yizigira Imana, naho yoba ageze hehe nta na hamwe Imana idashika. Imana ntitsindwa ku muntu yizigiye Imana. Birahimba ikanamusanga ku munota wa nyuma nka Disimasi ku musaraba bambanye no kagira iti kubera ko gusa wemeye guhindukiza amaso yawe ukayahuza nanje. Amaze kuvuga gutyo Yesu agahindukiza amaso bakarabana. Kimwe kiyemera kivuga kiti we kuri bitangaza tukubone hama tukwemere Yesu aratekanye gose. Yesu ni Imana. Aya naje ndi ngaho ku musaraba ndiko ndakarangwa n'ubabare, nobanza ngahindukira nkabanza ngakuvumagura. Mugabo ntahamuvumagura, nawe nyene aramureka gushika ku mwanya we wa nyuma kugira ngo niyumva yuko ari kuri yundi nawe anungwa agira ati nanje urambabarira kare kanciyemo ngirira ikigongo tujane mu iparadizo. Sinzi ko yavuye abisaba. Mugabo Yesu agahindukira akirabira uyo wunda muhamagana. Bandanya uhamagara umukama, bandanya wizigira naho bakukanyuma gumiza ko kuko Imana ni Imana si nk'umuntu. Imana ni Imana si nk'ikibano. Ikibano cyamagishaka abantu bameze neza, abantu bapanze neza, abantu byose bigenda neza. Niba kundukize akunduwo bigenda neza, ariko ijambo ry'Imana rikakwemeza riti naho byo bavyageze ngaho, naho umengura akazingo atacu gishobora kuvamwe atani nkono yitabe wovamo, mukama akagira ati ndashobora kugutabara nkakugira ikintu gikomeye. Mwumvise ingene umukama bibwira abari hariya i Babuloni, akagira ati jambo ryiza gose, akagira ati ndagutabara nuko umukama avuze umwiranda w'Isirayeli ni wagucungura, ndaguhindura icyuma cyuguhura imbuga y'ingano, kimwe gishasha kandi gifise amenya songoye. Uzohoragura imisozi uyinoze, imitumba nayo ikikumuguruka. Igihe cy'ubushikiro ni igihe cyo gusubira kwiraba mu Mana, kwiraba mu rukundo rw'Imana rutatunena, rutadukengera, ahubwo rugaruka aho dukengerwa, aho tunenwa, rugasubira rukatwambika iteka. Iri teka ni ry'abantu bato bato, abantu bamabumva yuko ataco bacishoboreye, baguma barindiriye ubukiriro n'urukiza rwabo ku Mana. Harige murambona abantu turiko turahanahana amakuru y'ibyo turimo hano, kazamba bose bagira bati nahimana, nahimana. Kandi koko hari ahantu umuntu kwiwe canke kumbura n'umuryango canke n'ibihugu bishobora gucuka bona uti aba bantu aho bageze nahimana. Ariko kandi tuvuge tuti nahimana kumwe natwe, tuvuge ngo nahimana kugira ngo tube demobilize, duterere hasi. Uko kwizera Imana, iyo nyota yo gutabagwa n'Imana iheze igaragare mu kurondera natwe kuba ukuyeza avuze ati ngo ubwami bw'Imana ngo bushikirwa n'ishigwa rimenetse. Bijya utora nk'amanegurwa abo bantu b'imbere bari mu ntwaro, gerageza ntugume ubivumagura gusa, ugerageze kuraba yuko utabigira aho ubuzima bwawe bugarukira. Turi kumwe? Ni wagira uti n'abantu buzuyemwe, abantu banyomana, abantu gusa babuzi ibintu byo gucoreranira, wowe nawe ntusabe ngo bagucorere, bikora ukutegeza kubikora. Niba babesha ntuje kubesha,
ubishigwa rimenetse ugira uti biriya bintu mbona bizingamitse ubuzima, nzogerageza uko nshobora kose aho ngeza gushika ku mpumeko ya nyuma, ngerageze ndabe ko iwanje nogwana ngo ncire inzira umukama. Umukama arashaka kudukiza, ariko hari ahantu natwe tudakabuye twa tuguvu twa nyuma dusigaye mu mutima wacu ngo turondeze Imana bidakunda. Mwumvise ingene Yezu ahayagiza Yohani Batista ngo kuko yari umuntu wishigwa rimenetse, umuntu azi yumva neza mu Mana, akayikurikirana, akemera, akayitangira kugira ngo ishike mu bandi. Yezu twari dukwiye kumurabira ko abantu batari bake. Aha anyi ngo ni mu gihe Yohani Batista yari yakekeranije, yibaza ati mbega ubwo uwo namenyesheje niwe akaba Mesiya, nkaba naramushingiye naye akareka nkavundira mu mpimba, ntaba yaraje agakora igitangaza akankuza y'ububasha bwiwe. Yezu ngo agaca akora ibitangaza byinshi, agakiza abantu, akamugurura abantu, agaca abwira abigisha ba Yohani Batista ati genda mumubwira ivyo mwabonye. Ngo agaca ageraho kandi kajamo ngo kandi ngo harahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe. Yohani Batista yamushikirije jambo ry'Imana ritwereka nk'umuntu umenga aciye aja mu gacerere, agaca agenda agana gushinga intahe yiwe ya nyuma, agacibwa umutwe, akagenda. Ariko babibwiye Yezu, twarabizirikanye ejo, Yezu akavyumvamwo ijambo rimuhagurutsa riti bandanya. Sinzi ko iyo umwe ahejeje akatuvamwo ko mwumvamwo message Imana ibahaye iti bandanya namwe rero, urugendo rurabandanya. Kuko hari igihe usanga umwe atuvuyemwo ahejeje ukamenga ivyiwe bigiye uko. Oya, ivyiza byose byamubayemwo ni ijambo ry'Imana, ni ingingo y'Imana, bigaheza nawe bikagukabura ukabandanya. Ibintu turimwo bidukabura gute ngo natwe tugume turondeza ineza, tugume dukurikirana icyiza cyose umukama twumva adushira mu mutima, mu muzirikanye, mu gushaka kwacu. Yezu ngo babigishwa ba Yohani Batista bagiye, aca asigara arahayagiza Yohani Batista, amuvuga neza mu bandi. Ubwo twebwe iyo umuntu arenganye tusigara turamuvuga neza, tusigara turamuraba aho ingena ameze, ivyo avuga bidukaburira kubandanya igikorwa ciza. Canke turamutwengera yari hagati yacu arenganye, tugasigara turavumagura. Abarundi turazinanye, turakeneye gukira be naho. Hari igihe uvuga ntumenye yuko uri urugurura inzira shetani mu mutima w'umuntu, mu bwenge bw'umuntu, ugaca inzira yahategwa akinjira n'agapfungu kubera ibintu ushikirije kuri mugenzi wawe bitamwubaka, bitamuzanira ingoga zo kubandanya nawe aba mwiza. Kandi koko nta na rimwe uzobura ikintu kibivuga kuri mugenzi wawe. None ko tutasamanywe ivyaha nka Bikira Mariya, ntacyo ushobora kubura. Kandi uzurabe kuko ubishaka, ivyo shetani iranyaruka kubikwereka, ikaguhuma amaso ku vyiza biri muri we. Uramaze kubibona? Ibi bituranyaruka kubibona kandi umenga biraryoshe kuvuga, iyo twe turabivuga ku wundi, mugabo iyo biguhindukiriye ko bica bicika ibindi bintu. Igana Yesu. Igana Yesu. Ariko na cyane cyane uku kuntu Yezu ingene atangara Yohani Batista ngo mu bana b'abantu nta numwe angana nawe. Ako kantu umuntu akazirikanye kararyoshe. Suko umenga agomvye gupendera Yohani Batista kuko yari n'inshuti yiwe. Oya, mugabo hari ikintu agomvye kutubwiriramo. Kubera iki? Kuko yajabukije igihe ciwe, kuko yagerageje mu gihe ciwe, arafasha abantu bo mu gihe ciwe
kwitegurira Yesu, arabereka Yesu, nguyu umwagazi w'Imana. Aradusigana ijambo n'uyu munsi tukivuga kuri altare, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukuri igicumuro cy'isi. Ubwo wewe nawe aho uri ukungene umeze biratuma abandi bashobora kumva inzira ya Yesu, canke urabazimiza. Urumva yuko igihe cyawe ugwana kugira ngo ucerekeze Mesiya, ucerekeze Yesu. Ni ibintu bikomeye. Yohani Batista byaramusavye yuko aheba ukumererwa neza ko mu nzu ya se wiwe umusaserdoti. Ico gihe bari bamerewe neza, arabiheba aja mu bugaragwa kugira ngo mu kubishigwa rimenetse yumve ko igihe ciwe asiza gijabukije mu nzira gishobora guhuriramwo na Mesiya. Kwamusaba kugira ngo igihe uvyutse, kugira ngo umuntu wese muza guhura ku nzira y'ubuzima bwawe ashobore kumva muri wewe ijambo, inyifato, iki canke kiriya musangiye kimwugururiye gushika heza ahashobora guhura na Yesu. Tubisabe ko ingabirano niko kumenyesha neza inkuru nziza, ku buryo bw'uko umuntu ashamitse ku buzima bwawe aronka akaryo ko guhura na Yesu, soit directement musangira igisabico canke ivy'Imana, soit indirectement musangira ivy'ubuzima bwa misi yose, mugabo mukabisangira muri mutima wa Yesu. Amen.